madamu niwe vyaciye biba intambara mu rugo unirirwa ndasoma abantu akavyimba ba ya kugwa character ucamwe mwene wanyu byarakoroheye canke abantu bagufata gute mu kibano nta yindi migendane wamufitanye na Kercy uretse muri filime Ibanga? Abakunze Buja TV ndabaramukije mureye mwese mwiriwe mwaramuse bwakeye bivana naho uherereye ndazi ko Buja TV mudukikirana muri kwisi yose nkuko mumara no munsi ni kiganiro kidasanzwe tugira dukorana ni misore ambaye ibintu vyera dibaza mwamaze kubona deja mukibabona murabona inkinzo TV murabona Ibanga series murabona LEYI murabona Joachim ni Simon Pro Band kama tikumwe na nyama ni jeje nyine zo ndaba makuru y'abakinyi b'amareresi nta indi channel mu Burundi uzoronka igwa makuru y'abakinyi b'amareresi atari Buja Today TV together can move forward. So tudatevye nabarondeye turabonana tugira tuganire batubwire kuri series Ibanga batubwiye n'ibindi n'izindi project bo bafise n'indi migambi bo bafitiye filme ndundi canke filme muri rusange ndabaramukije kwanza natwe turabaramutsa ariko bafata n'utuntu ni hatarana abastari batiramiye ku tuntu twe muri ko mujya nuduki naza kwa ibisuguti cy'abantu bakuze ariko si iby'abana siko nibaza ko ibisuguti bijya abana gusa n'abana baragira ibisuguti n'abakuze njye kuvuze ko ibisuguti bijya abana n'abana baragira ibisuguti LEYI vipi safi fresheri ndabona ni zose man kawaida comme d'habitude yeah. Nkuko maze kubumva ni Joachim na LEYI abakinyi b'amareresi ndundi arano bavuga ngo bavuga ngo filme ngo y'abanyengozi ije jambo nibaza ko ritabaho ni filme ndundi kuko navuga yuko ngozi ntituvuga ururimi rwacu ibujumbura ngo bavuga gwabo twese turafise icyo duhuriye ko nuko turabarundi umutwa n'umurundi umwempa n'umurundi aho uri hose umve ko ari umurundi nico gituma takwiye kugira amacakubiri twese turabarundi uyu munsi turi Bujumbura niho twashoboye kubonanira ibujumbura mwaje mu biki nimba atari Ibanga mwaje mu bikorwa vya filme nyene cyane ibujumbura twaje mu bintu bijanye na filme no guhiga utumateriel tumwe two kuri kamera n'ibindi ya Joachim biraborora gukorera mu ntara ya Ngozi mbwetwa n'umenga filme cyane cyane abakinyi benshi canke amafilme mesha akorerwa ibujumbura so biratworohera kubera ko natwe niyo dusanzwe tuba kandi yuri wanyu ahubwo birakorohera gusumba ni nkuko ahubwo n'umunyabujumbura kugira korera Ngozi bimugora kubera atabahamenyereye hari ibintu byinshi asaba bikamugora kubera ataruwa ariko twe kubera ari muhira naza ko bitagoye gose Bujumbura tiko turaraba abakinyi benshi batandukanye ariko Ngozi abakinyi baguma ari babandi nyene baguma ari babandi kubera ko bamwe umugambi abagora gutahura ariko gusa ibintu vya filme bikora ubikunda kandi bikora utaje kubihiga nk'amahera bikora ubirimwe kuko mu Burundi deja filme none ntirazana amahera hagije uvuga yageje kuraba za festival cisha rambona ibi bintu vya festival novuga yuko navyo nyene uravye igihembo batanga iyi competition ya filme deja cy'amafaranga nakwiriye umuntu aba yarakoze mungu urinze uca kwa barya abantu bose ivyuma wakotesheje waraye amafaranga naca oya arakimaze kubera ko novuga yuko nta mahera atagira akamaro ariko gusa ntakwiriye nk'umuntu yakoze vraiment tuvugisha ukuri ya nico gituma rero mu Burundi deja niba hagaciro filme dufate ka filme ya mbere bagatanga miliyoni 10 bizotuma tuba benshi tukabigwanira hagapasa intwari gusa ariko ravyo buhirirwa mikivunga ariko shabi yihoze bugiye hazambuka intwari mama nizina ry'Imana zambuka intwari gusa LEYI tiko turakunda muri filme Ibanga series ni filme iryoshe cyane nibaza yuko ndashaka kubura aba YouTube canke channel zo mu Burundi turabona Ibanga ibyo sindavyibaza vraiment LEYI uretse muri filme Ibanga hari izindi filme arumaze gukinamo oya filme Ibanga niyo filme yanje yonyene ya mbere ego n'izindi zizokurikira ariko niyo ya mbere babonye mu isura yanje
Wibaza ko iki cyatumye Joachim avuga ati jewe Leyi reka ndamutore nk'umukinyi avuga ngo umukinyi w'imena ariko ico ni kinyarwanda umukinyi mukuru umwagiteri principal muri filme Ibanga niki cyatumye aguhitamo sinzi novuga ni upendo tu n'urukundo ko nta kirenze mfise namuhaye mwamuhaye giturire hari abansumbye amafaranga hari abansumbye amafaranga bari kumuha Joachim wamuhitiye mwiki Leyi cyatumye hitamo Leyi Leyi guhera 2013 twari kumwe inyuma ya kamera dukora ibintu vya film tugerana muri 2020 yimbona ko ari umuntu twabanye kiravuga ati gute natwe tutoza kuri kamera tukimanukira hama twe turabitesta tubona ni sawa maze gupima ncasanga namaze kubinyamaski filme cambona nanje rantoka navuga teka nkine c'est bon aho nyine ni Joachim twe tumenye behind camera ariko aravuga ati no ubu ari hari behind hamwe na front front of camera uyu munsi timoni imbere ya kamera kandi tumubona inyuma ya kamera kubera iki niko nabishatse kandi mbona birambere ko je deja sinabonye ko mberewe na film abantu nibo bambwiye kubera kungena nkina ndibaza nawe byaragutangaje ko ntiwaruzi ko nokina film ariko gusa mu buzima busanzwe vraiment tuvugisha kuri je umuntu akunda joking uhora mbona ndatwenza ariko ni mu buzima busanzwe uvuga ati gute danje ntoja gukina cyambona birantoka ahubwo yumbaza ati madamu wabiramworohereza buryo madamu niwe vyaciye bibintambara mu rugo unirirwa ndasoma abantu akavyimba mfise amakuru yuko Joachim yabonye abakinnyi ariko arakinije ko baramenyekana ariko yari inyuma ya kamera ntamenye avuga ati iri fuke naje mbere rero menyekana mujamaragayana ndakeze yego icyo kibazo kucishura ababonekana bose bamenyekana baca kuzina ryiwe urumva nta kuntu yari guca avuga ngo abandi ngo ndimo ndaberekana ngo bamenyekana kunsumba baca kuzina ryiwe kugira ubone ujya waca kuri channel ya Joachim niyo mpamvu ivyo uvuze ndabipinze jewe nawe urabipinze Joachim gico no bivuga ko ahubwo ni wamenyekana gusumba jewe byonjohera ariko yaciye kuri channel yanje akinjira wallahi wallahi ni Joachim muri filme ziwe zaca bwa mbere cyo yitwa Social TV irahinduka yitwa Inkinzo TV nko mubibona nibaza ko mubyibonera abo nyene Joachim hari abakinyi twabona mu Nkinzo TV twita Inkinzo TV kuko niko yitwa uyu munsi ariko uyu munsi tutakibabona ndavuga Makanyaga ndavuga Dani ndavuga Samia Mikawe muracari kumwe bari hehe bimeze gute mwaracanyemo canke duha umuco ico kibazo kiragoye kwishura ariko gusa ngoma ndacishurira umigani kubera Yesu yishura umigani kandi ubwo uzotinya abantu bishura umigani n'incabwenge ako shatse vuga ko ndicabwenge gusumba abandi no bivana nuko naho wize kungera ntahura ariko ngoma ndakubwire hari intwari z'u Burundi bakoreye igihugu ariko bututakibona bariye bivuze ko gihari utari intwari nagoma ndakubwire yuko ibyiza byinshi ntibiramba nimba wowe warabakunda bakagenda warabakunda ukabafana ariko ntibari bazi ibyo barimwo ko bagiye bari mu biki mbega bagenda izina ryaciye giyongera canke barakorotse nande ko ndakikubaza yaje ntavyo nomenya tubimenye rero ari kubanza gutohoza ukamenya amakuru y'ivyo basigaye bari mwubu ko basubaye aba underground wabazi naho bari nje no kubwiza ukuri bagenda bafata nk'abavyeyi canke novuga ati bagenda bafata nk'abana batorotse umuvyeyi rega umwana arashobora kubera ikigabo umuvyeyi kandi agakaraba kamuheba bagenda arabahevye zovyara abandi nk'ubu baje bwa set kubake filme yacu nkuko twakora zabibaho mwosubira mugakora nta kibazo so abo wibuka nko muri bibaho ni bande ndavuga Samia na Dani na Makanyaga muri bibaho Makanyaga ntigeza kinama ago ni Samia na Dani Samia turi kumwe turafitanye na filme tugomba dukore ahubwo umuntu wenyene ari Imana gusa yobibikoze umwana w'umuntu navyo yoshobora kugira garuke ni Dani kai turakundana shari ku rukundo nibaza ko ari ubwo bunafiki mama kubera ko ariko bimuvako je ntasi ndamwanka ariko sinzi ikibazo cyabaye sinzi waduteranije kandi waduteranije si umuntu
sha ni satani ndakeseri kubera bifu kandi twege turabagenzi ariko ntituzi ikibazo aho kiri kaje turakundana vraiment je ndanamukunda Dani nukuri nta kintu kibinda mwipfuriza ko yagaje kuraba n'ama interview yose na filime nyinshi nagenda mufasha sinzi ko waravye impembo y'ikuzimu na hatashimye mu biganiro yagiye arakora ngo arashimira abatumye ashika hajya nukuri simo tureke kubinjyajya ndisiri ko je Dani harico namufashije kandi no kugira nanje shika Dani yaramfashije nukuri je sindi njya hajya ushaka kuzobaza nyama inyuma ya kamera reka ginyama ariko ngoma ndakubwiza ukuri je ndashima Dani yaratumye YouTube yanje yevori ariko yaje asanga hari kubikorwa ko filime zabirashoboka yazisanzeko kuko ntitwagiye umugambi ngo tuyikireye yaje asanga ihari nkora aravuga ati reka nze dukore nawe turakorana aravuga ngo filime bibaho kubera no mu acteur principal ngo niyiwe ndamureka none umuntu avuga ko ari yiwe aravyimba hageze hakenewe amahera nk'umu boss ko Dani urabona nije bovuga ko yampenda kuko ni wakuze je ndi umwana tugiye no umwana no kuri we dufatiye ku myaka aransumba mani kwicisha bugufi nivyo vyiza none nigira umuntu akuze ndamusumba ubona ngana kujya so Dani navuga ko igenda giwe vraiment cyo yarambabaje ariko agiye tutamwasi tuzomwegera Dani wibucha TV tumubaze ukuri atubwire vy'ukuri habaye iki twumve ko hari filime yindi muzosagukinana tuba ari vyiza cenge nambaza Leyi iki kibazo nako kibazo Joachim ariko ndakanda kibazo we nta kibazo mu Burundi impamvu bavuga impamvu datera imbere imigwi hariho kudahuza kw'imigwi ugasanga wewe wari mu mugujya nakayavuye mu mugujya umva utugwi twose twagiye tubomo ugasanga naho turabakinyi b'amareresi turi hamwe ariko twagiye tuba mu migwi itandukanye akaba ariyo mpamvu yo bituma umenga ibintu tubikora atarukundo rurimwo wo bibona gute uvuga iki wobwira iki abantu baba bari mu migwi bakinira mu migwi itandukanye nje ico mvuga novuga muno mwanya no kuvuga yuko gutera imbere kwa filime ndundi n'urukundo hagati ya magroup mugihe atarukundo ruhari nta magroup ahari kuko bon mugihe atarukundo ruhari nta gutera imbere kuzobaho kuko urashobora kuba wavuye mu groupe runaka ugiye mu yindi kubera hari ico ubonye umengura abasumbije aba mwari kumwe ugaca uvyimba ukavyimba singe no bivuga basi ugaca ubona umenga ni batonye ora mu gihe harimwe mwatanguranye kuko bujya no mu kibuga umukinyi agugwa si we wenyine aba yikinanye haba ari uwamuhaye ipasi kugira atsinde igitsindo c'est-à-dire que ni kuvuga yuko umuntu muri filime ateye imbere haba ari uwo ubakinanye isene iyo sene ikaryoha ni kuvuga yuko rero twokundana hagati yacu niko go filime ndundi zotera imbere nayo hakira utuntu tw'utu bifu ujya ngo aransumba sinda ujya ngo aransumba ngo ncengo ndeka kumuvugisha ngo aransumba ahubwo nje nzokuvugisha ni washaka kunyishure nabi ariko njeyo ndazi yuko dukundanye byogenda neza ubanza uheze iryo jambo dukundanye twese abakinyi ba filime nakwambia gato Joachim Leyi wewe ivyo uvuga nivyo kandi we kubera murakorana Joachim nta kibazo mvumenga nta kibazo ariko umunsi byashitse mugatandukana niho uzotangura kubibona yuko vya bintu bishoboka impamvu maze kubibona kuri benshi byamaye icigo benshi bagiye nkuko nyene ariko ntibigeze batera imbere nyene nkuko baca bavyiyumvira ahubwo bacasanga bamwe basize iyo bagumana naho bari kunguka ibi ushobora kudatera imbere ariko kunguka ibindi bintu mu mutwe kandi ukunguka n'abantu ivyo vyiza urabona abantu bose uzumva ngo biyonkoye mu migwi kubisanzwe nakubwiye badamonde twe turabaraba tugasanga bari mu mabifu yinjiza amafaranga bafise ku amamiliyoni y'amaviews ariko twebwe ku bihumbi 10 mukoze na filime igakwiza ibihumbi 10 baca baja mu matwi ngo hajya wamukijije ngo nijya nzu naho yo bari shanti yarahantu rumuzamu baca babesha ko ari yo wubatse ngo muri za views abantu baca batangwa kujyana ni izina ry'Imana abasangiye ubusa bitwa nibisambo kandi ivyo nibisanzwe uko nabana baragora abavyeyi umuntu avuye inka imwe ihongotse ntibuzi izindi kurisha Leyi tuje ku buzima bwa Leyi bwite kwanza muri make Leyi amazina yiwe yitwa gute amazina yanje y'ukuri nitwa Shabani Abubakar nazina gikirundi ngira umwisilamu ndi umwisilamu jewe kubera ko mbajije
kubera ubimbaje urumva nta mwisilamu uzosanga yitwa Jacques ngo canke ngo Patrick ariko mu barabu n'umutari umwisilamu yitwa izina ry'icarabu nta mwarabu atari umwisilamu bariho abamizima ko babashutinga filme bagoma bikorekera akabakobwa bagacumura yataye wayibonye okay Leyi turabandanya Leyi yarise arafise humanité yize biki science sociale et humaine ndi mu psychologue muri make niyo kuri nkunda usanzwe ukora iki uretse gukina film nkora gukina film filime gukina filime n'umwuga nyine nk'iyindi myuga ashaka guhemba ababikorana n'ababirimo n'umwuga uhemba muri kazoza pana muri uyu mwanya bivanye n'igihugu turimwo muri banyamutegera kazoza yego cyane niko novuga ko bimeze vraiment dufubusa filime ndundi nta maheri iraza hamwe habo gusa tukwiye kwicara tukagwiza ibikoko nyama ndabesha wallahi okay Leyi uri umukinyi mushasha ariko karaza neza dufatiye kuri Ibanga series ni giki wumva uzoba uri mu myaka 2 iri imbere mu myaka 2 iri imbere nifuza ko nzoba nkina film narateye imbere mfise nanje groupe yiwanje ariko nibuka nzimana izifashe mu myaka 2 nzobe nibuka uwatumye ngera aho hantu ndagisaba Imana kandi Imana urazi ki twumva ari ho hose yandifuza kuba umukinyi mwiza cyane wa filme mu myaka 2 kandi akora ibintu vyiwiwe kugwa character ucamo mwene wanyu byarakoroheye cyangwa abantu bagufata gutse mu kibano abantu baramfata nabi kubera ko hari gusanga sene zibafata bakamfata nabi ariko je sinopinga umuntu yanditse film ko yanditse film azi kari ibintu bibaho kandi filme dukina filme kugira twigishe dutange message njewe sene uko ziri kose ndazikina ntitaye kubo hanze kuko ndazi hari abanyanka n'ababinkundira kandi mwo mwanya urungukamwe ibintu bibiri urunguka abantu bagukunda ukunguka n'ababikwankira ariko nuwarinza kwanka nuko abazi yuko hari ikintu kimeze neza basi akwanka basi kubera cumenga ari ukuntu ushize nk'akantu kuri statue umuntu yimanze umenga ni wuvuze niko gukoreye film ashobora gukina horo ugasanga hari umuntu ifashe ariko niyo micro cyangwa ubyihorera umviriza Magufure yaravuze ngo ni waramukubonye uri kukomerwa amashi n'umwanzi wawe urukundo uzoje usubira inyuma urabiki ko wari wakoze kwatanu wakosheje kuko umwanzi wawe arinza gukomera amashi cyane ayo nafiki ma nabaro y'ukuri aho guca ugenda ukorana inguvu burya ni wabona rero umwanzi wawe ashavuye yavyimvye nk'igitumbura yamaze kuvyimba zoce wemera ko wakoze umutima hagiba wabatwanze wabakubise ivimbi kabafata nuko Leyi hari umuntu ashaka n'ibintu mukina na Kercy akavuga ati bajya abantu uretse ko baba muri film aho usanga ari kandi kantu kari behind the film ko bakaba twagize amahirwe make Kercy twashiye ku murongo ariko tuzomuronka nayo tuganire gato nta yindi migenderanire wamufitanye na Kercy uretse muri film Ibanga bom kwico kibazo vraiment abantu benshi baravyibaza maranja no muri quartier nkumva bashangazi barabimbajije ariko nagenda kubwira yuko dukuriza amategeko ya director kuko director kubwira ati sene yibemwo nk'ukuri mu buzima busanzwe director w'Ibanga sera mwitaiva tugakurikiza n'amabwire ya boss wanje ngahanya aratubwira ati nyuma mushaka ibintu biryoha uzoca hano umuntu kumva babwira wabikinye neza nuko bikina utitaye kuri muri film gati ni mu buzima busanzwe nibwo buzima bwanje nabo ndo Kercy ntabirenze uretse ko tuba tuzinanye kujya n'abantu mama mu makartier yegeranye vraiment nta birenze reka ko twiyumvira iraba abantu rero je nazogira inkumi gukunda mu nyuma ikwanke gute ati bibiri babwire yuko ijya ari filme abantu bose baraba filme bakibaza ko nkundana na Kercy imiryango iruguruye muze namwe gusa kaze bangahe abari bo bose nonoca ndabafata sinobafata
oya umwe niyoboneka nibaze bose tuzocagura meze so gracias serenti ya kubera ko urukundo nibanga man urukundo nibanga burya umukunzi kugira ubone w'Imana yakuremeye n'ikibazo haraza benshi waba ariko ari inzaza ukamubona mukagwana ko ni sawa ujyanye n'abari wawe ariko haba habanje gucaho benshi ya Joachim ni watanguye series nga mu Burundi novuga dufate kuri filme bibaho canke birashoboka ubona gute uyu munsi ama series ni menshi cyane siko turaraba kuri ama series menshi wagiye urakora series nyinshi zirashaka kugira na n'utu episode n'ijana ariko wewe wagiye ugiraho garukiriza kubera iki mana abakinyi b'abarundi barahinduka uro munsi umukinyi baramuja mu matwi ariko araronka ama views yaronsa amahera ngo urumva ngo filme ngo ariko arinjiza amahera ngo ntaguhemba ntagira igimana umviriza ahantu honyene tuzi yuko bakubita abakiriya babo ni kwishuri kandi tubahana amahera kandi bobo ntibaduhemba kubera iki bitwaje inyigisho baduha kubuntu n'amahera tutanga uko ugiye kwiga utarishe minevaye barakwirukana sivyo tuvugishije ukuri uraza ugakina filme n'umutima mwiza ntagukozeko katata n'ikinuma ndakoriye ntakurira déplacement bikunze ugakina isene izina ryawe nkaryubaka ariko koko we si ubukwiye kumpemba nukuri ko muhiri wanya abavyeyi wabananiye wabuze akazi ukora burya ugiye kurima vyari kwanga ikindi naco umuntu azoza ngo ndamuhembe canke umuntu azoba avuga ati jewe yananiye ivyo nibisanzwe ko n'umuvyeyi uramunanira akakuvuma ugagenda kavyara uwundi Joachim n'ama series menshi tiko turaraba usanga arimwe amasene ngo naka ngo yapfuye ugasanga ijya sere naka yapfuye canke yapoteye ugaca usanga yabuze canke ni mukiri kumwe muraduhenda hajya umuntu wese apfa muri series umuntu wese apfa muri series umukinya aba yagiye nibyo canke sibyo so kubisanzwe hari abantu dupanga ko bazopfa muri sene cyangwa mu filme ariko umukinya gambanye cadukina yavuye yagoye muri Nyabarongo mu Burundi nta Nyabarongo yariwe n'ifi caduheba cadukina yaguye mu nkaka bimwe vya kera ibisizimwe warabyumvise tamuriye byamufyese na Makanyaga ntakiri muri Ibanga series vyagenze gute niko story yari yanditse niko script yari ipanze canke ntimukiri kumwe man abantu baravyimba nimba umuntu mwapatanye akazoza gukina filme ukazoza uramuhaya agaca abona kumengo ayo muhaye ntamuhaza sivyo none umuntu amaze kubona ko ayo muha atamuhaza nje nzomuhaza yananiwe no guhazwa n'ivyo abavyeyi bamugaburira mane wapa ndiruka mama ni Ibanga series duruka kuri episode ya 21 direka kuri episode ya 21 bage Kercy yagukoreye idiri baragufata barakwica bakujana mu shamba baja kugutanu ababiri bakubonye ngura umuzigo tubwiye twibira akabanga base bakunze ya Budget TV ugiye kugaruka ubonane na Kercy cyane so bivanye no kungere film ipanze abantu benshi bari bazi ko je nzobana na Mika ujya mukobwa muzi ariko siko vyagenze Mika yarafuye Kercy nawe aravuga ati urumva kubera je ntamubonera umwanya nirirwa kurangura mutoyi wanje nkabasiga muhira urazi umubiri uragoye amasaha yo mwijoro kajya kazi kabakundana kubaka amabanga yabubakanye kubera atariho narindi petit frère yacarongora umugore wanje amaze kumurongora jewe maze kuva mu kazi inje nasanze murazi ko vyama bibaho ugasanga umugore wawe arongorwa n'umuntu utazi muri make yabakunda kuvanga umupfubuza ariko kwisanze ntaba yapfuvye maze kugenda uko je nagarutse sanga urugo rwarahindutse sometime hari gihe abantu bakora amakosa ugasanga barata ingo zabo umugore ugasanga arafise amahera arambara neza ari ugasanga ikintu abuze umugabo amwitaho mu buryo bwo mu buriri baryame sherishushu jewe reri wanje suko bijya n'ibintu babona muri sinema ng'urukundo zaradika mu bihinde bagaca bazangwa abagore n'abakundana wariye umugore mukavyara n'umugabo
c'est fini. Keya ikenewe ku mugore uriko uraduhenda Joachim. Iki gikenewe? Keya. Keya irakenewe. Ariko kurenza bijya vy'igihinde atana mahera ari mubanza kurondera ubuzima muza kuryoherwa mukenya. Cyo sivyo. Hama filime rero uburyo bariko barayibona umugore yaranyicishije kubera nemaze imisi ndamuhata amakofe aca ndira mission aranyicisha ariko sinapfa agira imana ndagaruka. Ubu rero muzomenya ibikurikira sishaka kumena ibanga ibizokurikira muri filime muzombona ngarutse. Mu rugo Nimba nzoza nka ntuzenya nk'inyamasiki. Nimba nzoza nka Jackie. Nimba nzoza nka Jetri. Muzombona tu. Episode 20 muyirindane gishika vuba cyane iraje bakunzi ba Bucete TV n'abakunzi ba Inkinzo TV n'abakunzi ba filime ndundi muri rusange. Turangiza gato akantu kagato baze Leyi. Bijya mukina uribaza ko bishaka kuba bishaka gushikira mu buzima busanzwe turese filime. Yeah. Koko umwanditsi wa filime yanditse filime kuko ibintu bibaho. Sinzi ko banaravye na commentaire bavuga ko twakinye ku buzima bazi. Hariho n'abantu barabandika muri commentaire urazisoma. Ari mwese muzo murasoma commentaire zo mu Nkinzo TV. Hari abantu bavuga yuko none mwanditse filime murabiye kuri twebwe. Urumva rero bijya bintu bibaho. Bijya na kinye ntari wo bishikira. Kubera impamvu z'akazi mukuru wiwe atariho yama umugore agaprofita muto yabona. Sa umugabo naba yakoze ikosa ryo gufata kazana mwene wabazi ko hari umugore kandi azikaba ku kazi. Oya nakosa reba ari hari none rega wowe umuvandimwe wawe umukunda none sugira nje ndamwanga. Turemerana turavukana kandi mviriza manki nakubwire mani buryo umuntu atagukunda ntiyo korongorera n'umugore. Yoba yinuba. Rongora umuntu ntuzobimbwa. Reka nkwereke. Reka dufate yuko hajya muri filime ko byamaze kuba reka ndabivuge. Uko mwamaze kubona yuko umugabo yaragiye umugore asigaranwa na mutoye umugabo. Hajya yo biza kuba umugore asoho ku rugo akazana abandi mu nzu. Bavuga ati none mutoyi wawe none amaziki. Akaja guhiga nk'abadani. Urumva dufate ko muri episode ya 20 zo mubabarira ko kurumva umugore yarakeneye umukemurira ikibazo. So this movie everything we do it's secret. We can't say everything kubera ko abantu ntibo bakibiravye bo birambirwa. Nibanga kandi ndazi Simon tureke kubeshana nawe uri mu director nawe uri mu journalist uri no mu director wa filime sivyiza gumena ibanga filime aca bayihimba. Yeah. Tumari kiganiro sha. Joachim akajambo hereza ko bwira abakunzi ba filime ndundi abakunzi b'Inkinzo TV abakunzi ba Bucete TV abakunzi asanzwe bakurikirana cinematographic muri rusange. Yo abakunzi ba Bucete TV babanze bajeyo bafyonde subscribe bace basimbira no kunkinza abatarayifyonda bayifyonde hama bame barindiriye bishasha tubaha tubafitiye bishasha kandi byiza cyane kuko turabakunda muri rusange. Yeah. Joachim akajambo hereza ko bwira abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi ba filime ndundi niwe wese afisana ahuriye na filime muri rusange. Basi tumenyane kwanza. Nze tumenyane muntu wo buri kurakina seri muri jendi ni jewe nabizanye. Ushobora kuvyemera cyangwa ukabihakana bivanye kuko ntuzi hagati y'Imana na Satani ukorera uwariwe. N'uburenganzira bwawe. Ariko nukuri niko biri. Nukuri ndanakomya mashini ukuri. Nagomba ndababwire genda urabe filime yitwa Birashoboka. Niyo nahereka nk'iseri postinga iyo bita bibaho irimwe abastari muzi nk'abadani n'abandi sinzi ko bana baye n'abastari ko urashobora kubeshera umuntu basi muzi aho ndakubwiza ukuri nimba ukunda filime ntuyize muje guhiga amahera kuko deja nta mahera arimwo kandi simbeshe uzobiperereze nta mahera hari aho hose uzumva hari mwinduru kimoko averi bafani bamugisha bose bagwanira amahera muri filime ntayahari izina ry'Imana aho nimba ushoboye kuri mirimire nimba naho ukunda filime yikore nk'umuntu ayikunda kuko no kwishuri turiga tutazi ko tuzoronka ubuzi kera twariga umwigisha akatubwira ngo nimwige muzoba ministre ahadana zibotike kirato carahengamye mbega we wakwigisha yari yanse kuba ministre
ndabashimire cyane abakunzi ba Buja TV muri mwese mwadukurikiranye ndabashimira ugabuta kora subscribe ndagusaba kuyikora kugira bandanye uronka ibiganiro byanje biri update bandanye uronka amakuru y'abakinyi b'amaresi na cyane cyane twari kumwe na Joachim na LEYI basanzwe bakina mu Ibanga series bavuga ati mugama mubahe mandi baheza gishaka ora bikigano gabuta koze subscribe ndakwibuza kandi kora subscribe na notification ko bandanye uronka amakuru ari update bandanye uronka amakuru ya filme vuba cyane turabaya yandi makuru y'abakinyi bakina mu Ibanga series Gashuhe na Kercy na Mika bose nzobaha amakuru yabo ndabibizeje murakoze cyane mugeraho mwamubahwe